uno munsi uzubona umuntu avuze raba Burundi ntibumeze nka kiya gihugu. Ico gihugu cimariye nk'imyaka 70 kiriko kirakora tanjyane ziriyo bifitiye amahoro. Mugabo utanguye kubaka ryari? Je ndemeza ko utanguye kubaka mu 2020. Mwaramutse. Iyo abasendede tubabwiye yuko ibintu bariko barakora bitabaho, yuko igihugu cabananiye kujera, na cyane cyane iyo tuvuze ko ibintu by'ubutunzi, ibintu vyibanze abanyagihugu bakeneye tudafise, uzokumva kubwira ngo raba ngo iminsi twahitiyemo, ngo raba ngo imyaka twahitiyemo, ngo raba kahise. Neva kubwira ko ngo tumaze imyaka mu ntambara, ngo haheze imyaka 5 gusa turiko turakora. Yagaga kubwira ngo no, ngo imyaka 6 ngo nariko ndiga, ngo nongeye gutangura gukora, ngo namenye ivyo nkora. Imyaka 6 mbere no babwira mbere ko ataco ndakora kuko nariko ndiga narose diplome rero. Bo maze iminsi ndonka iyi video ivuye aho hakujya muri Congo, nkibaza nti none aba bantu badafise n'igihugu bafise rejo bamazemo umwaka umwe rudende, kandi si igihugu nta ambassadeur ndibaza bafise hanze. Bo ndacibaza ahantu bakora ibikoresho, mugabo bariko bakora les projets de construction, bariko bakora les projets de développement, bari mu ntambara s'il vous plaît. Ntabwo intambara iri muri Nord Kivu, Sud Kivu, ingana intambara iri mu Burundi. Et par ailleurs mu Burundi nta rusoro rwiga rusohoka usubye no mu dedarasho wundi muntu, ni igihugu kirimo amahoro n'umutekano ko Morodi. Nta excuse nimwe abadede mufise yuko mubura devise, mukabura ikawa, mukaba petrole, mukica amabarabara, mukica education, mukica sante n'ibindi. Reka rero ndabereke hano mu maramare. Ndabona yuko iyi nyambara ya AFC M23 iratumaramaje, iraduteje isoni. Abadede mukwiye gushira amaboko mu maso, mugaca munimika imitwe, mukashira mu mavi, mugaca muceceka, muteye isoni. Reka tuvyumvirize. Bo ko muri Congo sindi trop familier, mugabo iconzi nuko ngo haheze umwaka igisagara ca Goma na Bukavu bifashwe na coalition bitango ni AFC M23, kumbe natwirwanaho yarabajoininze, ikaba irongowe n'ubita Colonel Nanga, akaba ari bamaze imisi bahajera. Intambara nibaza ko igikomeza, nako numviza indi channel imwe nabwira Vision TV bariko bavuga ko mu Minembwe bariko bagerageza ngo kuhisubiza coalition ya FARDC Burundi na wazalendo, mugabo mva ko hakiro intambara. Mais entre temps bagoma bakora ce qui est surprenant. Umuntu yakwira ati igihugu aho hantu yorejo n'umuyonga, abantu bariko baragwana. Bien sûr nako bari trop armé, rana ibisirikare, kandi ibyo bifite justification. Mu Burundi muvuga ngo mufise amahoro n'umutekano, nivuga afise cortege irengeye iyananga, kandi nanga ariho bari mu ntambara ariko bararasana. Wumva mu Burundi ho hari umutekano duvise. Mais si nashaka kuvuga ko nashaka nkomereze ahanyene ndabereke ivyo aba bahizi bariko barakora muri Bukavu. Encore une fois kumburengera n'umunwa abari muri kubu mumbwira, hari umuntu yandugiye ngo ubwato baguze sepa, mumbwira evidemment bakora financement hehe, bariko barakora ibiki abantu muri region Bukavu, Goma, Nord Kivu surtout, ndibaza ko ariho bafise empreinte nini cyane. Reka ariko dupfe kumviriza ivyo uyu muhizi avuga bakoreye Congo so far. Kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka, ntihagire nitekane. Ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Vita imeisha, hakuna vya kusema sema. Badongolomiso bazalakio ba wazalendo ba FDLR bazali susute juu munasema baliiba franga yetu. Okay, sinumvise iringara mu nyihangara nsize n'ijambo narime gusa kuba ndazi oyobite. Okay, oyobite no kuvuga ntaco nzi. Anyway, avuze vita imeisha, donc intambara yaraheze. Encore une fois sinzi iyi context yabivuzemo, mugabo aci avuga yuko ngo babimye amafaranga, niho ndamuhagaritse avuze na ule mujinga wa Kinshasa. Ule mujinga wa Kinshasa Tshisekedi yo gufata yo kuginyama. Ule mujinga wa Kinshasa. Giswara cyo de hatari. Anyway, sinzi nanga na Tshisekedi bavuga ko nanga ariwe yarashinzwe commission electorale, niko navyumvise mu comment. Sinzi cyo bapfuye na Tshisekedi aca aza kujoininga M23. Sinzi kandi ko yaje azanye ingabo ziwe AFC, cyako yazanye branche politique AFC. Ivyo kombura mu bishe mu comment, mugano ko ariwe ari en charge yi region muri iki gihe.
y'iyi revolution nk'uko ayita. Bo sinzi aba bari iruhande yiwe ko mbara bazi mu bambwira ko boba ari abagarde canke ari abasinzwe administration, kumva bashyizeho administration novuga yuzuye nk'uko umenga ni ikindi gihugu. Yaranoze n'ijambo ku munsi wa independence, narashyize video hano mushobora kuja kuyiraba. Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, le 30 juin 1960, après 75 années de domination coloniale, la République démocratique du Congo a accédé, dans l'enthousiasme et la liberté d'un peuple enfin libre, à la souveraineté internationale. Ariko reka dukomeze twumvirize uwo mujinga wa Kinshasa. Anafunga mabanki, banatukataza tubebe tukamate pesa yetu. Mbo urumva ko yapfunze amabanki, ababuza kwakora bafata amafaranga yabo. Ivyo singo bakwisubiza inyuma kubera logiciel ko ndakoresha iragoye ku moving back and forth, cyo kimwe n'izindi logiciel nkunze gukoresha. Nashaka mbaze iyi nzu tubonye n'inzu y'ibiki. Kinshasa banafunga mabanki, banatukataza tubebe tukamate. Okay, ni nashaka kuvuga iyi nzu, iyi place niyo place de l'independance, ko mbona menga hasa neza. Wow. Anyway, urumva ko bashobora kuba barakase systeme bancaire muri region bafashe. Sinzi rero abantu baho baba bafite amafaranga, imishahara, abarimu, ababitse I don't know, sinzi ko bica bigenda kumbere byaca bisaba ko baja muri region itarafata bakarotera amafaranga yabo. I don't know, numva ari systeme itoroshe aho abarobera bafata igihugu bakagikata bakikatira ahantu bakakontrola. Sinzi inge aho koma on commence, sinzi ni numva menga ibintu biri compliqué, biri sophisticated ko mu ndi tugiye tubibona en principe ndibaza ko gituma kumena jana nabitahura. Umva bari systeme iri parallele ya gouvernement novuga legitime. Goma, c'est la capitale de la révolution, comme vous le savez. Ok, Goma, capitale de la révolution. Umva ntibayise region, ntibayise ikindi gihugu, avuze ko ari révolution. Donc Goma umva ko ariyo capitale. Narahumvye navuye muri Afrika ntarahonora muri Zaire ngo ndabe aho hantu bita Goma na Bukavu. Usivye ko mbonye Uvira nabaye disappointed, nanze ko Uvira ari gisagara mugo nasanze ari village kitagira kaburimbi. C'est ce que je veux dire. Une année jour pour jour, depuis que les autorités provinciales ont été installées. Donc on va ko heze umwaka jour par jour, donc haraze umwaka exactement, sinzi giyasoye video muganaza ko kuno kwezi bamaze kuinstalla aba autorité mu province. Donc nazo kora mu province habiri, province Nord Kivu na Sud Kivu, bashizeho aba kuri mu province ibintu nk'ivyo. Sinzi ko ate gouverneur. Et 2 semaines après, celles du Sud Kivu l'ont été aussi. Bon, Nord Kivu nibaza ko ayifise presque yose kumbure mu mpinyuza. Mugabo Sud Kivu konzi nka Uvira batayifise. Uvira bajya muri Sud Kivu baca bigenza gute? Gouverneur donc agaba uduce turi nyuma ya Uvira, Uvira naho maire waho akaripotinga ikinshasa. Man, situation muri Congo iri complexe. Mumbwira Sud Kivu ukuntu hari gere ko wumva bashizeho umuguverneur w'iwabo, mugabo nibaza ko ari buce bishi batakontrola. Est-ce que aba autorité locale baca bitura he bagomba kuja ku nzego zo hejuru canke bafise gouverneur wabo ari en parallèle encore? Difficile à comprendre. En une année, nous poursuivons la lutte, nous poursuivons la libération, mais concomitamment, nous avons engagé le développement. Bo nivyo nashaka gukebura Neva, nashaka gukebura abo ba DD bavuga ngo bo ngo turiko turagwana ngo myaka ngo yambe ngo twariko turagwana mu myaka ya kabiri ngo hariho ngo sinzi ibintu kiza kudendekanya undi munsi avuga ngo hariho ngo za paparese menzinzi ya migambwe ya zira ya makoresha ari ipanga avuga ngo niyo muje gutera imbere. Oro iyo ayo makoresho nta nkoho yarasa, nta abantu yaje no kubwiza, yari n'ibintu novuga by'ibikanganyone nta nguvu bari bafise. Mugabo nibo babuje gutera baje imbere, ari kumva ko ngavuga ati turabandanya urugamba no continuer la lutte no poursuivre mais concomitamment no mumegane mu butu en même temps bari ko baragwana bakagara n'ibikorwa vy'iterambere, les projets de développement. Nibaza ko ngaho kumbere baraje kwinogira ikintu iyo banyana n'abategetsi bambaye izi high
PPEs zo ku kazi n'amahad n'izo nkofera neza ko atazo kwikingira amabule ahubwo ari kwerekana ko bari kuri chantier neza ko kumure ngaha bari kuri chantier bari baje kugura ikintu I don't know exactly. Coup de chapeau à nos autorités provinciales, les deux gouverneurs ici présents. Bon, kumbura babingena ba gouverneur Sud na North Kivu, peut-être aba babiri bavuze ngo tubakuri inkofera, aba ba gouverneur babiri basanzwe bari hano. Coup de chapeau aux autorités locales, maires, bourgmestres, administrateurs des territoires, parce que plusieurs chantiers de développement ont été lancés dans les deux provinces. Les travaux aussi de la voirie urbaine ont été lancés en même temps. Bon, va ko muri zo province hariho ibikorwa vy'iterambere bakoze ko ari kubaharura ibarabara voie urbaine sinzi ko ari barajyo mu byo mu gisagara. Mbo ankoro abari Bukavu na Goma hoba habaye iterambere imeze gute? I suppose ko peut-être barashizeho ikaburimbi dufate kumurenge ryari hari ibintu vy'iterambere Bukavu plutôt yes Bukavu Goma ufashe il y a 2 ans na Bukavu Goma yubu haboneka iterambere ingana gute? Amatara barafise amazi barafise tout cela. Priorité après la lutte, c'est le développement. Donc la priorité a été donnée aux infrastructures et à l'agriculture. Et quand je dis agriculture, élevage, pêche et autres. Bon, on va yuko bashize imbere iterambere bashira imbere uburimyi. Bo sinzi muri Congo umenga nabantu batarima I'm not sure. Bo ariko anko nifasha kubaza abantu bari muri Bukavu ariko akogwa ibikorwa vy'ibiki. Je nanze ko ari ahantu serma bariko baragwana. Nanze ko abantu ikintu bariko gukora no kugwana ko nta kintu kimwe cy'iterambere bashoboye gukora kuko financement bazikura he abakozi babakura he etc. Ko après tout neza ko moto yasize Anzaire iri fragile kumbere bigwana kuronka abakozi au niveau local. I don't. Aujourd'hui nous sommes au rond-point BDG et où il y avait le grand collecteur des eaux qui était devenu un danger public. En 6 mois de travaux, en tout cas, nous venons d'inaugurer au fait ces travaux qu'on a clôturés. Il ne reste plus que les petits travaux d'embellissage et autres, et ça se poursuit. Mais il y a lieu de retenir aussi qu'au nord. Bon, sinzi ikintu bahaje kubaka kumbura yavuze ngo ngira na amazi kumbura ni tangi nene y'amazi yo kuha amazi igisagara ko ibikorwa bikuru biko vyaheze basika dukwa duto ninde muntu ari kuromoreka ko uyu niba ari ku ruhande urwo ruriko umusirikare wa Berevere agomba gusa exactement na Tshisekedi. Frère wa Tshisekedi wagiye umutwaye mon frère. Des grands travaux ont été lancés principalement en ce qui concerne la route Goma-Walikale. Donc ibarabara Goma-Walikale ko batanguye kuryubaka Goma-Walikale abantu muri Goma abantu muri Walikale yarimeze gute uburigezehe? Par Masisi zone ou Masisi centre. Les travaux se poursuivent alors que sur la route Rutshuru les mêmes travaux sont en cours. Les études sont en cours aussi pour les autres tronçons, ce qui veut dire que le développement est en marche. Donc urumva yuko development iri en marche aravuze iyo rya Rutshuru n'ibindi biriko birigwa. En fait je kuvuga en fait aba n'abantu baba Robert okay n'abantu ba Robert faut qu'on se rappelle nta banke centrale bafise nibaza ko badafise recognition ntabwo bazwi na ONU ntibashobora kunika ambassade hariya ntibashobora kugura ikintu na kimwe antakune republique nkuko ibihugu bishobora kugira imigenda n'ibindi bihugu donc n'ibindi bintu n'igihugu informel je dirais mugabo bagakora les travaux de construction. Ivyo bishoboka gute ntubavuga ngo Rwanda rwasutena me Rwanda gaho gatoyi dufise Tanzania go gikininiya cyari kudusutena natwe tukubaka ivyo bintu bafise ababayero dofo me bafise ababayero dofo gute abantu b'abarobere b'abanyeshamba bahariya mu minembwe bashe kugenda hanze baronka ababayero dofo gute Burundi dufise ambassadeur un peu partout nitubaronke il faut se poser ces questions ladies and gentlemen hari kintu kiba kitagenda iyo irobere abungere abashumba niko mu Kinyarwanda babita abashumba b'inembwe baje bakubaka ibintu bavuga uti mais comment
ça c'est impossible. Ok, abanyamarange munyihangane ndaze ko mutarashumba. Abashumba mu kirundi gisigura ikintu kibiyamfirije tuma ntinya no kukivuga mugabo murabona icyo nshaka kuvuga en fait kumva igihugu kiri independant gifise ama institutions gifise ama diplomasi yose gifise ama ministère yose gifise n'ubutare gifise n'importe toute chose ukumva ngo ntidushobora gutera imbere kubera ABCD bafise ibintu by'ivyitwazo bitandukanye uramara maroti ivyo navyo nibiki. La leçon à tirer. La libération est partie de l'Est. Comme le soleil se lève à l'Est, cette libération va se poursuivre sur tous les territoires. De la même manière, autant la libération est en marche, les travaux de développement aussi ont commencé. Ok, icyo numva mega giteye ubwoba bambaga ko liberation cyangwa kwibohora vyatanguriye muri Est, sinzi Est n'ubuserukazuba, umva ko ari izuba riserukira ati bizo nk'izuba izokomeza vers l'Ouest, donc numva yuko bagamije kufata plus de territoire kana vyumvanye babantu bo kuri ya Vision TV. Encore ibintu navyo nkurikirana cyane tout près numva nyene ko bivuze sinza kuri telengo mbaze ko ibintu byifashe. Ariko kintu anko ndiko ndagaruka jewe sico cingwa ntambara ndi wagacuko les travaux de développement sont en marche ibikorwa vy'iterambere birabandanya. Okay, abadede nta raison nimwe bafise yuko udakora ibikorwa vy'iterambere mu gihe bafise umutuzo, bafise igisirikare, bafise igipolisi, bafise SNR, bafise imbonerakure, bafise abanyagihugu batujana kwijana, nta kintu na kimwe cari gutuma badakora ibikorwa vy'iterambere. Nje nshirako kwanza entre parenthèses ayo masoko yama ariko arasha ukumva imbonerakure zivuga ngo areka turigwa n'abansi b'u Burundi. Ntibishoboka yuko igihugu gifise izo nzego zose hari umuntu yoza agaturira isoko l'un après l'autre niba bafate. Ivyo c'est impossible. Okay, ni impossibilité mathématique. Nta kuntu wafise igisirikare, ukavuze igipolisi, ukavuze système de renseignement, ukabufise imbonerakure zigenda zirakizura un peu partout, ukabufise n'abanyagihugu bagushikiye ijana kwijana ngo hage umuntu acengetera ature amasoko atanu nibishoboka. Imwe peut-être ari umuntu w'umukamikaze ashaka kwitura agacahiramo wenyene mugabo iya kabiri ntivyoshoboka. Waba mubinze bamufashe. So encore une fois ce que j'ai conclu nuko CNDD est complice canke ariyo iri kuturira ayo masoko. C'est une parenthèse, reka dukomeze n'ibikorwa by'iterambere abantu b'abarobere akakuka karobere kako karakora ibirenze toute une république bananière. Ceux qui sont à Kinshasa, les pleurnichards, nous les appelons ici à Goma, Nawaita Kalialia. Okay, abo bavuze ba pleurnichard donc aba bakorera Kinshasa ne bande. Okay, anko neza ko bavuze ba Chisekedi. Hari kundi kuntu uzawumva ngo iterambere ryo muri Zaire ngo ribujwe n'intambara. Ça c'est faux aussi et archi faux. Comme muri Zaire ariko ndavuga no munsi Zaire intambara yo muri Est ya Congo canke Kagame agiye ku butegetsi après 1995 nyuma y'igihumbi kimwe cy'amajana 1995. Nta kuntu urya baragibu uvira yari pave hanyuma Kagame caraza acarasitagura. Ivyo ntibishoboka kumbure mu mbwirangira niko vyagenze. Donc Zaire yapfuye imbere yuko izi ntambara zitangura. Et d'ailleurs harimo ibice vya Zaire bitarimo intambara, est-ce que vyifashe gute? Et d'ailleurs biko vyonekeza yuko ahantu hari intambara ari ahubwo kuba ibikorwa by'iterambere gusumvya ahatari intambara. Donc iyo idea iyo fallacy uvuga ngo Zaire gituma idatembere ngo intambara rimwo, reka Zaire yapfuye imbere ya Mobutu, plutôt kuri Mobutu ikiguma yarapfuye ntigeze ronka leadership kuva après Mobutu, kandi nta kuntu yashoboye kuzamuka. Niyo mpamvu intambara shoko ko yarasonze ngere isibe mugabo yasanzwe ni nko kwica umupfu n'ubundi yari yarapfuye. Que non, le Congo va se développer par d'autres. Ils pensent que le Congo, la sécurité du Congo dépend des États-Unis ou d'autres pays. Nous ne sommes pas des pleurnichards, nous sommes des responsables, mais en même temps, nous constituons désormais l'alternative pour le renouveau du Congo. Okay, ikijanye mavuze ni important nubwo ari kuvuga ko bo batiteze ko Amerika izobatsa intambara, baboneza ko alliance abaho aba Chisekedi cyo konveka abanyamerika bakamuyari yako très bien. Mugabo encore une fois ico kandi nizo kukivuga nizo kuja kuri X abantu bakavuga Amerika yabigiyemo, Trump yabigiyemo burya biraheze, c'est fini. Vuga non, ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. Kongo nisho kwizera Trump afise imyaka ingahe azoba yavuye ku butegetsi, qu'est-ce qui va se passer après lui? Et puis no bari ku butegetsi ntabwo
ntibavyitaho cane nk'uko peut-être itaho Middle East nico tumubona nta basirikare wigera ubona bariko baraja gupfira mu mashamba muri Congo. Nta muntu yo kwitega ngo Amerika nizomusova ivyo uba witeze ikintu kiri kitafise na fondation. Twarabonye Amerika igira amasheke muri Afghanistan cyangwa kumburengene ko yagomba intambara kwimera muri Vietnam, bo nayo vuga ko yarayishize muri Iraq no muri za Libya kwirukana ba Gaddafi na Saddam Hussein, ntabwo igihugu caciye cogorora. So kwizera Amerika no kwizera umurozi si je dirais nta siyo kwizera muri make. Mais passons igikuru ko avuze ko igiye kuba ngo modèle ya Congo. En fait bashoboye kugira modèle de la région bakaduteza isoni abandi bose mu gihe bo kubaka Goma ikaba igisagara kiruta Kinshasa umwe mu bwiza pana peut-être muri nuzeye size uko kingana ndiko ndatereme igifaransa yo kuvuga ngene isakingana. Anyway, hanyuma canke ikindi gisagara kingana bingana size ikakirusha guteza imbere ico gihe bacabaza ati none province wa Katanga bontoye province au hasard kuko guverineri adateza imbere igisagara ca Katanga canke Lubumbashi ntihombaze ngene Congo imeze burya jewe ndi inyora bije kuri carte ya Congo mugabo ahantu hari intambara n'abarobere akaba ariho atera imbere uwo bisigura gute. Naza ko ico kintu gishobora kuzotuma Congo kumbura abakongomane baca amaso bati kumbure abantu bacu baraturiye. L'armée est en pleine construction, l'AFC, et vous avez vu ses œuvres. La petite administration est en construction. La justice est en train d'être activée. Ico kuri Afrika ateye ubwoba. Donc hariho kukuntu nyene ku Rwanda twabigize ubuhizi n'abantu b'abasirikare un peu partout. Oh my goodness. Les éléments fondamentaux d'un État sont en train de se constituer. Urumva ko avuze ngo les éléments fondamentaux donc ibintu vyibanze bigize ireta biriko biriyubakwa. Okay, Nevo yavuze ko leta yiwe yagiye nagende acahamagara uyu colonel Nanga amwegishe ingene bakonstituwa en état. Urumva ko ariko arayijana. Biteye son évidemment kumva leta yatowe bafise parlement bafise n'importe toute chose ndabisubiremo bavuga ko nta leta bafise ko batazi ico leta isigura mugabo umuntu w'umurobera akavuga ati leta turiko turayubaka ibintu vyangombwa turiko turabishira ku murongo bigize ireta nyakuri. Goma c'est le départ de la libération pour tous les Congos. Nous sommes donc ici pour inaugurer cette œuvre. Au Sud Kivu c'est la même chose. Les études sont en train d'être en pleine finition. L'activation de la voirie a commencé, mais surtout l'activation aussi de la réhabilitation des grands tronçons. Urumva ko no muri Sud Kivu naho nyene bariko barakora ibintu ntawuzi iki kimashini icyari cyo, ariko urumva ko muri Sud Kivu naho nyene bagiye gukora ibikorwa remezo amabarabara amavoirie sinzi voirie cyashatse kuvuga abavuga Ifaransa mumbwire icari cyo. Mais voyons bariko barakora tant bien que mal voilà. Bukavu jusqu'à Uvira, la route, les tronçons Bukavu-Uvira, les tronçons Bukavu-Walungu Mwenga. Tonge Bukavu Uvira ibarabara rijayo Walungu Mwenga rija Bukavu kumbure Kamituga et l'autre qui irait jusqu'à Shabunda. Nirindi rija Shabunda. Tout en tenant compte qu'il y a une priorité dans ces infrastructures, dans ces travaux de réhabilitation, nous visons pour sécuriser Minembwe, le haut plateau en général. C'est-à-dire Minembwe jusqu'à Fizi. Il faut ouvrir ces travaux et c'est ce que nous avons. Bon, Minembwe rero je nasinigera numva ko iri strategique mugabo abantu bazi ntambara bangura strategique ngo kubera ngo ni imisozi ikiranutse ari naho kumbure canke hafi yaho hari ico bitango ni point 0 abazi gisikara bambwiye ngo gukora ahantu hari très stratégique nagwo abantu baravuga ngo point 0 ngo amabara barahurira ajya Bukavu n'importe quoi ababizi murabizi I don't know ibintu by'intambara ntavyo nzi umva ariko ko ariho ubu intambara y'umufuririzo ihagaze muri ako gace kugira ngo basekurize iyo izo point stratégique. Bon, sinzi intambara muri Congo aho izosiga Burundi sinzi donc the best case scenario ku Burundi the best case no kuvuga la meilleure solution niba bashaka kutuza AFC M23 Burundu
komsa abarundi bagaca bataha bikubita ku gatugu ntuze yene bakagenda Tshisekedi kamuha igunira ry'amadolari canke ko the worst case nayo ko Bukavu canke bogira iyo Republique Komoro suspect Republique yiwabo tugira ababanyi tumaze imyaka 3 turwanya I don't know kumbura bakwiye gutangura no kunegosia numvise ngo neva reka arafasha ama negotiation ba Fayuku Falulu ntimubaza aba opposer ba Tshisekedi kumbura kwe no kuraba ukuntu kumbura informellement atangura baraba ko na negotiation ni AFC M23 I don't know sinzi mukumbura ngira ntibishoboka kubera ntabwo iri formellement intoze igihugu gikwije I don't know je no bintu byo gupambana muri Afrika twaduke kubigabanura birababaje. Ces développements que nous avons commencé va être ce que nous avons, c'est une contamination pour toute la République. Ba urumva ko ariko bati bitiko turakora no kuvuga twandukiza Republika yose no kuvuga Kongo yose tuzogenda turashaho bino bikorwa pour dire que bari confident bari confiant bafise ikizere yuko bagiye gufata Kongo yose udimwe barafise ikizere yuko aho gacaraki wabo kuko think about it uzi yuko ahantu bashaka kuhagukura damama à l'autre ubatse ko ari kwaragwa baragura ibigwanisho amadrone n'ibindi vyinshi kugira ngo umwe basekiriza ahantu mugabo bari confident bari confiant ko banze kuhafata batanguye kubaka amabarabara batangiye kuzana amatara n'amazi comme si barashitse donc byumvikana ko antuka kurokira aba bantu ngira bizogorana sinzi Tshisekedi inguba hazozikura voilà biragoye gutahura. Les jours qui viennent vous verrez que l'AFC va vous présenter le plan sur cette question, ce qui constitue notre offre politique. Non seulement les gouverneurs Bati et Rasto, mais aussi celui du Sud Kivu, et ça sera la même chose pour toutes les provinces qui vont être libérées dans les jours à venir. Bon, on va kuvuga ko agiye kuribera ayandi ma province dans les jours à venir. Sinzi iyi marche iyo yari yo abari muri Zaire mumbwira. Iyi video nayisanze ahantu kuba ntagomba kwikoresha yose ko ntazi exactement aho yavuye no muntu yindungikiye. Bo reka ariko ndayigezanaza ko atavyinshi yahavuye yashira no mwiringara urimi nsanzwe ntazi azaravanga Giswahili iringana n'Igifaransa. Mugace ushaka kuvuga nukuntu aba bantu abahizi bamaze muri ako karejo umwaka umwe kuko navyumvise jour par jour kandi atari une république atari igihugu kizwi ku rwego mpuzamakungu pour dire que nibaza ko badashoboye kugenda kugura ibintu nk'igihugu kunegosia amakontra nk'igihugu kubera ivyo ubikora iyo ufise legitimacy uri muri Conseil des Nations nkuko babivuga ariko bakaba ariko barakora ibikorwa remezo ibikorwa vya infrastructure ibikorwa by'iterambere tandis que umudede umubaje ahubwira ko uburundi bufise aho bwabaye mu ntambara tukivuga ko intambara y'u Burundi novuga ko yatanguye intambara y'umufurizo yatanguye mu 2005 komsa hanyuma ikahera mu 2005 donc au plus imyaka 10 tandis que aba yatanguye birukanye mu butu niko novuga kumbure 1997 kushika ono munsi umva ko haheze imyaka I don't know 30 so kandi nubu ikiri kirafururiza mugabo mvundi ko bamaze imyaka 20 omwe kuba dede atarusoro rusohotse usivye nyene ubwo bonyene basohoye none basigura gute yuko badashobora kubaka amabarabara badashobora gusubira mu mabarabara bagazasiza bubakiye badashobora kuduha amatara abantu badashobora kuba bafise amadevise badashobora kuba bafise petroli abantu bakaja kugura petroli mu gihugu kirimo intambara nivyumvikana Voilà, nico nashaka kuvuga ndazi ko nkoze kuri Kongo babantu baza kugumuka bahaguruke bwuma mugabo jewe ntanga opinion yiwanje na ofisi yiwawe tora kamera uyiduhe utubwire we are happy to listen. Mugire umusimiza tuzosubira. Bye bye.